Shalom shalom bakundwa b'Imana ndabaramukije amahoro y'Imana nanje ndashima cane umwami Imana. Amazina yanje ni Aristide ndi ku Masabo banifuje gusangira namwe ikintu cerekeye gushingira intahe umwami Yesu. Nivyo mu buzima dukunda kuvuga vyinshi, dukunda gukora vyinshi bitandukanye, ariko kubikora mu izina rya Kristo canke kubivuga mu izina rya Kristo hari gihe bimera nk'ibitugoye, ugasanga umwe wese abaye mu vyiwe no mu biwe, ariko ugasanga vy'ukuri gushingira intahe canke kubaho ubuzima bwa Kristo mu vyo tubayemwo no mu vyo dukora canke mu vyo tuvuga biriko biragorana cane. Ikintu nashaka ko dusangira ni muri Matayo igice ca 16 umurongo wa 14 no wa 18 havuga ngo nabo bati bamwe bagira nguri Yohana umubatizi, abandi nguri Eliya, abandi nguri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso biguhishuriye, ariko ni data wo mwijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubakwa kishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Imana ishimwe cane. Twese twumvise yuko abakurikiye Kristo canke intumwa ziwe canke abigishwa biwe ababajije ati vy'ukuri jewe ndinde? Bamwe bavuga bati uri umuvugishwa n'Imana, abandi bavuga bati wewe uri umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yoba yaragarutse, ariko exactement ntibatahura uwo ari we. Rero natwe benshi muri twebwe impamvu badashingira intahe Imana nuko bataba bayizi vy'ukuri. Iyo ikintu gishingira intahe nuko ubukizi. Rero natwe tahure neza yuko impamvu ubuzima bwacu rimwe na rimwe ivyo dukora ivyo tuvuga kenshi usanga atanahe y'Imana ibirimwo bivanye n'ukuntu taba dutahura Imana. Kandi Imana twe kwitahura mu buryo bw'umubiri, nkuko Yesu yabwiye Petero ati urahiriwe mwene Yona, kuko atari unyama n'amaraso abiguhishuriye. Rero twebwe kenshi ari gusanga ko duhishura Kristo mu buryo bw'umubiri bivanye n'ingene twamwumvise ku bandi, ariko dukasanga ntahishurirwa ry'icari vy'ukuri dufise muri twebwe, bigatuma dutinya kumushingira intahe kubera tutamuzi canke tukaba tumuzi nkuko abandi basanzwe bamuzi tutazi ubwiwe uwo ari we. Rero gushingira intahe Kristo nuko mumenya, ukamenya ati Kristo n'uyu, ati impamvu ndumuyoboke wiwe canke impamvu namukurikiye ngati niyi, kuko ababigishwa biwe baramukunda, bari baramukurikiye, ariko ntibari bamuzi kandi ntibashobora no kumushingira intahe, kuko intahe bashinga yaba ari intahe y'abantu, yaba ari uko abantu bababwiye, yaba ari intahe mu buryo bw'umubiri, ko aba ari ukumwitiranya. Ariko Petero wewe intahe yayishinze kubera yari amaze kumumenya mu buryo bwa mpwemu. Rero natwe Kristo nitumuhishure mu buryo bw'umubiri, nitumuhishure nk'umunyanazareti, nitumuhishure nk'umugabo w'imyaka 30 canke 33, nitumuhishure nk'umuntu yaje avuga izina ry'Imana, ahubwo tumuhishure vy'ukuri mu buryo bwa mpwemu wiwe, tumutahure nk'uko ari. Nivyo nkaje aravuga ko banzi, ariko ugasanga ntibazi aho navukiye, ntibazi ibibazo mpura navyo, ntibazi nezerewe ngene mbamerewe canke ibinezereze ivyo arivyo. Rero kwavuga bati Aristide turamuzi kubera turatumubona kuri Facebook canke kubera turatumubona arengana. Rero na Kristo hariho abatamuzi kubera batazi ubuzima bwiwe bwihariye canke batazi identite yiwe vy'ukuri. Rero natwe tumenye yuko umwami wacu nitamumenya vy'ukuri tazoshobora kumushingira intahe, canke ubuzima bwacu nibutahura n'ubuzima bwiwe mu buryo bw'ihishurirwa bizomuhishura mu buryo butari bwo. Imana ishimwe cane. Turasoma nyene muri Yohana igice ca 20 murongo wa 28, murongo wa 29 n'umurongo wa 31 havuga hati Toma aramwishura ati mwami wanje kandi Imana yanje. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko umbonye, ahirwa abatarinze kubona yamara bakizera. Ariko ibi byandikwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari we Kristo umwana w'Imana, no kugira ngo mwizeye mugire ubugingo mu izina ryiwe. Imana ishimwe cane. Twumvise yuko Toma yamwizeye ari uko amanjije kubona, nkuko bane bavuga bati Yesu turamaze kumwumva ariko ntituramubona, nitwamara kumubona tuzomwizera canke tuzomuvuga mu buryo twamubonyemwo. Rero Yesu ntagaragarira mu bibazo canke mu nyishu z'ibibazo kanaka, nkuko bari bavuga bati tuje Imana ndamaze kuyibona, amaze kwibonera mu bibazo mugenderamwo,
hari igihe ntabazi Imana nkayibona je Imana ndayizi muri ubwo buryo, ariko Imana ntikwiye kuyimenya muri ubwo buryo gusa. Tego nivyo ivyo ni ibikorwa Imana ibikirakora bivanye n'urukundo igukunda, ariko sivyo bintu vyonyine ukwiye kuyimenyerako. Imana ukwiye kuyimenya mu buryo bw'ihishurirwa atari mu buryo bw'ibikorwa gusa. Ko Toma yize yari uko abonye mu buryo bugaragara mu buryo bw'umubiri, ariko Kristo wewe yavuga ati hahiriwe abizera batarabona nk'ivyo ubonye, ahubwo bakamenya mu buryo bw'ihishurirwa. Nk'uko Paulo yavuga ati ntitwamubonye mu buryo bw'umubiri, ariko twamuhishuriye mu buryo bwa mpwemu, canke twamubonye mu buryo burengeye ubwo mwebwe mwamubonyemwo. Rero Yesu tuko turavuga si umuntu wo muri kahise, si umuntu yanditse amateka nk'uko bandi bandika amateka, ahubwo Yesu twe tuvuga nihishurirwa ry'icari mu buryo bw'ubumana, bigatuma tumushingira intahe biciye mu kumumenya mu buryo burengeye bw'abantu. Imana ishimwe cyane. Rero na Toma yavuze ati, yamwishuye ati mwami wanje kandi Imana yanje, bisigura ngo ico kintu mwami wanje Imana yanje ntiyigeze akimubwira kandi ntiyigeze acizera, ariko hari ubundi buryo yamubonyemo atuma abona ko ari umwami, bituma abona ko ari Imana. Rero natwe rimwe na rimwe arige tushidikanya canke dukekeranye twavuga duti by'ukuri Yesu n'umwami, by'ukuri ni Imana, nta uri hejuru yiwe. Kati none ko yabayeho muri ubu buzima tugasanga ko tumufata mu buryo bw'umubiri atari mu buryo bwa mpwemu. Rero namwe ndabatumirira cyane kubatizwa muri we canke kuba muri we kugira ngo mushobore kumumenya, kuko biragoye cyane kugendana n'umuntu utazi, biragoye cyane kwemera umuntu utazi, kuko kuba yaje mu be ntibamwakiye nuko batamumenye. Rero natwe kumenya Kristo nivyo bituma tubaho ubuzima bwuzuye muri we, tuba ababatijwe mu izina ryiwe. Imana ibahezagire cyane, ntimushinga intahe nk'uko abantu bashinga intahe, ahubwo mushinga intahe biciye muri mpwemu w'Imana abahishurira uko Imana yanyu canke uko mpwemu wayo canke Kristo muri mwebwe ameze mu buryo bwa mpwemu atari mu buryo bw'umubiri. Imana ibahezagire cyane, Imana mwakiriye muyishingire intahe biciye mu kuyimenya mu buryo burengeye uburyo bw'abantu canke gutahura kw'abantu, muyishingire intahe biciye mu gutahura muhabwa na mpwemu w'Imana aba muri mwebwe. Imana ibahezagire cyane, mugendane ukumenya Imana muri mwebwe, mugendane guhishurirwa kw'Imana muri mwebwe, kugira ngo intahe mushinga aba ari intahe y'ukuri, ataba ari intahe y'abana b'abantu canke y'abinyama n'amaraso. Imana ibahezagire cyane, mufise mpwemu w'Imana muri mwebwe abahishura ukuri kose gushingiye kuri Kristo. Rero namwe mushingire intahe Imana mu buzima bwanyu, mushingire intahe Imana mu byo mukora, mu byo muvuga, kugira ngo abababonye nababone ibyo muvuga, babone ibikorwa by'Imana muri mwebwe, babone imvugo y'Imana muri mwebwe, bamenye by'ukuri ko Imana mwayimenye mu buryo bunengeye bw'abantu, kuko abantu bizera ibyo babona, ariko amaze kubona ubuzima bw'Imana buri muri mwebwe, ubwo buzima bw'Imana buri muri mwebwe buzobabera igishingana yuko nabo bakwiye kubugira. Imana ibahezagire cyane, mushingire intahe Imana mu buryo bwa mpwemu, mushingire intahe Imana mu buryo bw'umubiri. Imana ibahezagire cyane, murakoze.